Banywanyi mwese muriko murakurikirana ibiganiro vya East African Diaspora TV, turabaramukije mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Uno musi East African Diaspora TV yahisemo kugaruka ku kibazo cugarije isi, arico kibazo c'umugera wa coronavirus, kugira ngo tumenye ibihugu bimwe bimwe uyo mugera umaze gushikamwo, ndetse tumenye n'ingene dushobora kwikingira uyo mugera. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS ryaratangaje ko ingwara coronavirus ari kiza cateye isi. Iyo ngwara ikaba imaze kwica abantu barenga 3,500 mu isi yose, inyuma yaho imenyekane hagati mu gisagara ca Wuhan mu Bushinwa. Nkuko bitangazwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS, coronavirus iri mu muryango w'amavirisi atuma umuntu agira ingorane mu myanya y'ubuhumekero. Ayo mavirisi akaba yandugwa mu ruhererekane rw'ibikoko n'abantu. Abantu barenga 95,000 bakaba bamaze kwandura ico kiza mu bihugu bitandukanye vy'isi, nkuko tubimenyeshwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS. Ibi nivyo bihugu bimaze kumenyekana ko abantu banduye iyo ngwara: Afghanistan umwe, Algeria umuntu umwe, Argentina umuntu umwe, Armenia umuntu umwe, Australia abantu 52, Austria abantu 29, Azerbaijan abantu 3, Bahrain abantu 52, Belarus abantu 6, Ububirigi abantu 23, Brazil abantu 4, Cambodia umuntu umwe, Canada abantu 34, Ubushinwa 80,710, Croatia abantu 10, Republika ya Czech abantu 8, Denmark abantu 10, Republika ya Dominican umuntu umwe, Equateur abantu 10, mu Misiri abantu 3, Estonia abantu 2, Finland abantu 7, Ubufaransa 423, Georgia abantu 3, Ubudagi abantu 349, Ubugiriki abantu 10, Hungary abantu 2, Islandi abantu 26, Ubuhindi abantu 29, Indonesia abantu 2, Irani abantu 3,513, Iraki 36, Irilande abantu 6, Israeli abantu 15, Ubutaliyano abantu 3,089, Ubuyapani abantu 705, Yorodaniya umuntu umwe, Kuwait abantu 56, Latvia umuntu umwe, Libanoni abantu 13, Lithuania umuntu umwe, Luxembourg umuntu umwe, Malaysia abantu 50, Mexico abantu 5, Monaco umuntu umwe, Maroc umuntu umwe, Nepal umuntu umwe, Ubuholandi 82, New Zealand abantu 3, Nigeria umuntu umwe, Macedonia ya ruguru umuntu umwe, Norway abantu 56, Oman abantu 15, Pakistan abantu 5, Philippines abantu 5, Poland umuntu umwe, Portugal abantu 5, Qatar abantu 8, Romania abantu 4, Uburusiya abantu 5, San Marino abantu 16, Saudi Arabia abantu 2, Afrika y'Epfo umuntu umwe, Senegal abantu 4, Singapore abantu 110, Slovenia umuntu umwe, Korea y'Amajepfo abantu 6,284, Espagne abantu 222, Sri Lanka umuntu umwe, Swede abantu 52, Ubuswise abantu 90, Taiwan abantu 42, Thailand abantu 47, naho Tunisia umuntu umwe, Ukraine umuntu umwe, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu 21, Ubwongereza 59, Leta Zunze Ubumwe za Amerika 129, nayo Vietnam abantu 16. Ubwo niko rutonde rw'ibihugu bimaze kumenyekanamwo ko ingwara ya coronavirus imaze kugeramwo. Rero nkuko tubizi ko iyo ngwara ya coronavirus atarucanco canke umuti wayo uraboneka, abantu basabwe gukaraba amaboko yabo n'isabuni, ugafuka ku munwa mu gihe uriko urakorora canke uriko uritsamura. Naho izi maske zo mu maso n'amahitamwo y'umuntu, kuko abashakashatsi ntibaremeza neza yuko hari ico zishobora gukingira. Abanywanyi
ba African Diaspora TV tukaba tubasavye gukomeza mwikingira kugira ngo ico kiza ca coronavirus ntikibatere ntigitere mu bihugu vyacu. Imana ibandanye kubarinda mugira amahoro ahiwanyu.